L'assurance vie du groupe est individuelle. L'assurance maladie du groupe est individuelle. Assurance accident, comme pour les individuels. Assurance individuelle. Assurance vie, inimano como jango. Assurance vie, yawe shafeni jango kumati. Imachuka na wabati wete. Ingia business yawe. Namakero yawe. Assurance vie, obi enike. Assurance vie, ikusanga suda. Assurance vie, nikia chimano kao. Assurance vie, kao kao. Akatara onde kama moji. Assurance vie, apojido sana kukibi. Iyo tukizimona ni si demande la problème, y'a pas de problème, la solution, y'a des solutions, de se stresser, y'a pas de problème, c'est bon de se sentir, y'a des solutions, de se stresser, y'a pas de problème, c'est bon de tranquille, y'a des solutions,
solução de seleção. Seja para oferecer coisas ruins, de seleção. Seja para oferecer coisas ruins, de seleção. Vicente Giringaha, ancien président de Kayanza United, Ndoge hejuru. Turasaba Abel, directeur technique wa BIC nawe yegere ngaha. Turasaba Dafe nawe yegere baze kudufasha gutanga ubushimwe. Dafe murabe kazi. Turasaba Deje. Turasaba na Buramatari w'intara nziza ya Kayanza. Buramatari. Ego. Notre gouvernement. Namira Samuel Kesena. Assurance Bique. Assurance Bique. Tugiye gutanga ubushimwe ku mugwi wabaye uwa mbere muri ino higanwa ry'intambo ryatunganijwe na Assurance Bique ritamba Bique ku nshuro yaryo rigira kabiri, aho abategetsi batandukanye bamaze gushika mu kibanza, ariko kandi ubona yuko n'imigwi yatambye iri hano kugira ngo dushobore kumenya uwa mbere atari gutwara miliyoni, uwa kabiri, uwa gatatu n'uwa kane ndetse n'uwa gatanu. Mwibaza ko bamera n'abahe? Mwibaza ko ikipe ya mbere ari yahe? Iya kabiri? Okay. Nyakubahwa Barangwa Jiri muse mwidondore nyani ntara tarazi. Sura mwidondore rero. Kandi kumusikibata kora n'umusoro. Ego murakoze cyane. Nitwa Prosper Banyangimbona, sanzwe nkora muri Assurance Bique, ni je nari ndongoye ino jiri. Twari kumwe n'uwitwa Nkurunziza Nadine yari umumambe, hamwe n'uriya mugabo mwinshi yitwa Otim Dan nawe yari umumambe. Oya yarari umupira carawumira. Rero imbere yuko bavuga uko bagiye bararushanwa nuko babaho ubushimwe, reka tumanze dusabe public yose iri ngaha dushimire aba danseri bitanze bakitaba n'imihiganwa. By'ukuri abitabye rino higanwa bose barakoresheje ingufu, barakoresheje umwanya wabo, ndetse barashizemo n'uburyo, ari nayo mpamvu na Assurance Bique yabimviriye ko yabo wa mbere cyangwa yabo uza kuronka ikibanza ca gatanu bose barafise akabahasha baza kuronka. Rero batuze batekane, iri higanwa siritanguye no munsi ngo rice rihera, nirizokwamaho. Utaza kuronka ikibanza ca mbere no munsi kumbure ukurikira ashobora kuzokironka. Rero umwe wese aze kwakira kibanza aza gusanga yaronse. Rero Asene Bucuti udufashe kugira ngo tukunda wa mbere akangwe guhagashira mu kibanza ca gatanu. Ego kibanza ca gatanu uza gatanga gashimwe yitwa Vicente.
nyene tambourine uwa gatanu cyo dusaba tambourine muzodutumire ko bike muorganize tambourine cup nayo tubone ubuhinga mu gihugu bose ahurira. Reka duhamagare timu GT. GD babaye wa gatanu. GD nakakana amashi menshi cyane bahabwa ibasha y'ibihumbi 100 na gatanu mu gihugu cyose. Mwakomera amashi cyane mu mavideo 23. Ego genda hajya ukabura amatari ni mwanya wari mushaka barakubita na selfie no mugenzi wa jeune indukira murabe kandi mutwege none reka kada sijenda kuguza kuri Samira uyu mwana afise kazoza courage sivyo imbere ni heza ubironse 100,000 ufite imyaka 10 ni washikana 20 zorose muri yo. Wa kabiri wa kane ahabwa agashimwe na directeur technique n'uyu mugabo ngaha yambaye amarobi. Wa kane aca tubwira wa kane mu gihugu cyose ninde? Umugwi wa kane ni Brown Afro Dance. Brown Afro Dance. Ibahasha yangahe? Ibahasha ya 150,000 francs. Brown muze wese kujya mwatanze karibu. Brown welcome. Mwakomera amashi cyane. Ni basarya bibahiganywe nabone. Nivyo? Barimo n'abakenyezi uno munsi ni mubaye ba mbere Rowi Mars muzoba wa mbere Rowi Mars. Félicitations, mufati photo félicitations mukomera amashi equipe ya kane Brown Afro Dance. Ni rya mbere baparticipiye genda hajya ku ifoto muboneke nimutinye buramatari n'umugenzi wanyu na mugenzi waje no mukayanza no muri town. Brown tuva cyatwishura ndani umugwi witwa Brown. Merci beaucoup. Equipe ya gatatu ironka 250,000 bahabwa agashimwe na Evantius asanzwe ari DAF ajejwe intwaro n'ubutunzi muri Assurance Big. Atubwire ekipe ya gatatu ninde? Ekipe ya gatatu ni team BUC. Yes, sir. Ego ekipe ya kabiri umuyobozi wa Assurance Big ni baca tubwira ekipe ya kabiri
uko yitwa Deje Joel Ngendabanka tubwire ekipe ya kabiri muri Tamba Big edition ya kabiri biri mu Kayanza umugwa wa kabiri mu gihugu witwa ngwiki umugwa wa kabiri mu gihugu witwa NG Kids NG Kids y'Ubujumbura nibo bari ba mbere mu mwaka uheze karibu NG Kids baronka ibasha y'ibihumbi amajana 5 ekipe ya mbere n'ubundi turayimenya ikabura amatara tubwira izina twebwe nayo tuzi buri amatara atayivuze NG Kids babafotore NG Kids mwifotoze muri kumara twinga dushimira n'ujya mukobwa kuri tanyura yiwe yakoze cyane ego nakarora keza mu Kayanza twabijya mbere tubibone merci beaucoup umufuko wose w'ishuri k'umuntu wawe icyo ufungura bajya bafana bakoze cyane bamaze kubabanira babaha kashe iyi kashe uwa mbere n'indiga nyakubahwa muragura intara nziza yawe Kayanza ikibanza ca mbere ariyo twita première place itahukanye umugwi witwa Wanted Snake Position bakari bakabishi Israel. Sasa kwa maisha bisho. Bisho lobe. Bila wanakaenda kwa bisho. Agrea sumulino. Kizina moto ni jewe. Nyako bawagereza nubia bana bawe mu Kayanza. Ko bagira imana bakaba bambere. Ubyakiriye gute nk'umuvyeyi w'intara? mutekane gatoye batubajije ingene tuvyakiriye ingene tuvyumva n'umunezero mwinshi cyane kubona akayabo ka miliyoni kadasubiye Bujumbura kaguma hano mu Kayanza amashimeza turabakeje tubifuza ko n'umwaka uza kandi umwaka uza zoba ari miliyoni 2 bazoba gutwara kuburi ariko bagira baronke sheke yo mu miliyoni n'utundi dushimwe twinshi cyane sheke Deje fatire na Buramata. Ego, iyo sheke rero ni ya dekoro mugabo kashi irimo muri rya envelope. Dukomere nashyiraho ino kashi. Muzace mugerere mugore ubukwavu burabyara cyane. Mukagura ibirato ntibizokunguka. Ariko tujye dusabe Deje wa Bike nawe ngira ijambo ashikirije hama aba bana muca muririmba mutambira Buramatare ntiyababonye n'aba kabiri bishobotse
ego deje nawe inyuma y'ijambo ryiza rya buramatari ugira akajambo tubwiye na tamburinera twemerere ko niyo twamukenera zodoha ikibanza. turashimiye cyane imigwi yose yashitse muri iyi ntambwe ya nyuma muri iri higanwa. Twagomba kandi tubamenyeshe yuko iri higanwa hambavu yo kubakeza yuko iri higanwa ari inshuro igira kabiri. Tuzoshika ku zindi inshuro nyinshi tudashobora kuvuga kandi n'ibintu bizobandanya. Iyi migwi rero yashoboye gushika kuri iyi ntambwe turayiteye intege no mu myaka izobandanye higanwa. Nyakubahwa buramatari avuze ati mu mwaka uzazoba ari miliyoni 2. Ntiyabeshe kuko uko imyaka itera ije imbere tugenda tuduza. Ababaye abambere mu mwaka uhetse ababaye abambere umengo nibo babaye abakabiri muri uyu mwanya, nibo baza agashimwe barose uko kangana ariko ntikashi ku miliyoni. None rero tubatera intege mubandanye muhiganwa muri benshi, turashigikira ugwaruka utugenegene ni twinshi, mukomeze guhurumbira Assurance Vique niyo nyene ikora ibi, dukora iminsi indwi ku ndwi. Kaze murakoze. Ego dusabe na buramatari nawe agira ijambo nako buramatari yavuze, dusabe nyine ikibanza nawe agira ico yabereye atubwira igihe yumva ko BK yiyumviriye kino kibanza mu bibanza byinshi kuri Nord uko yavyakiriye no ko yabonye ugwaruka nk'umugiza tunga. Murakoze. Natwe nkaje nka mwene Rutamburineri ndashimira cyane Assurance Vique kungene yacaguye intara mu Kayanza, hakaba ariho iza guteza imbere ugwaruka no kumenyekanisha ibikorwa byayo, kandi nkashima cyane kungene yacaguye ikibanza Rutamburineri. Naje nkaba nemeye ko nibazogaruka naje ikipe izoba iya kabiri naje nzoyibahembera, kandi n'abantu bazitaba uwo munsi nabo nyene icupa rya mbere shinde cyane nk'ugwaruka nk'aba bajeni bafashe umuriyoni. Nibaza ko atari bagiye gukoresha umugambi wo kurya, bace baraba biteze imbere, bashinge koperative borora inkwavu kugira ngo bazoge babona ko Assurance Vique yabateje imbere. Murakoze. Urakoze cyane. Dusaba abategetsi basubire mu kibanza. Abajene rero mu bisemanoro ego